ndabaye mwaramutse nongera ndabaha ikaze muri iki kiganiro kigira ica 38 ca Clé de la Presse aho tuza kuganira ku nkuru zibiri zagize iyi ndwi. Iya mbere ikaba ijanye n'iterabwoba rigirirwa impunzi ziba mu nkambi zo muri Tanzania na cyane mu nkambi mu ikambi y'Induta. Iyi nkuru ya kabiri ijanye n'ingingo ya nyuma iheruka gufatwa n'ubushikiranganje bw'indero aho bwavuze yuko amanota yavuye muri concours national y'abanyeshuri bigenjeje nabi na cyane bakava mu mashuri bagataha yuko ayo manota batazosubira kandi kugira ico akoreshwa ko ayo manota azovaho burundu. Nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere ni Desire Hatungimana mwese mumaze kumenyera, akaba atwara uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba Agateka Kawe, hanyuma akaba yarigeze no kuba umwigisha, akaba yaranatwaye n'ishuri. Desire, ndakuramukije. Naye ndakuramukije Frank. Uwundi wa kabiri ni Immaculée Hunja, akaba akurikirana cyane ibijanye n'impunzi kuko yarabaye n'ujejwe ibikorwa bidasanzwe muri komite iheruka y'impunzi mu Rwanda. Ndabaye mwaramutse. Mwaramutse Frank. Ndabaye ikaze mwese. Urakoze. Desire, warabaye umwigisha uratwara n'ishuri, mbega iyo ngingo ihejeje gufatwa n'ubushikiranganje bw'indero bw'uko bavuga yuko amanota y'abanyeshuri batashe inyuma bamaze gukora ikibazo ca concours national, mubona yuko ari ibintu bisanzwe? Si ibintu bisanzwe na gatoya kuko mu bisanzwe ubushikiranganje bw'indero burafise amategeko buha amashuri yose yo mu gihugu, ariko ishuri ryo ryose naryo rikagira ingene gitunganya, rikagira amategeko agenga ishuri, kuko ishuri riri Igitega rikaba riri muri commune Itaba na Karorero, n'ishuri riri Ivugizo bari mu buraro, ntibashaka kugengwa n'amategeko amwe naho leta iyo yashize amategeko. Hanyuma gufata yuko umwana amara umwaka agakora ikibazo ca leta hanyuma yataha atafise n'uruhusha, bigaca bituma ko amanota yose yakoreye bayafuta. Je mbona uko ari ingingo iteye ubwoba ahubwo, kuko mu bisanzwe ingene bigenda yo amanota yabonetse ajya amanota ya concours, amanota y'ikibazo ca leta bayateranya n'andi manota umuntu aba yarakoreye mu bice bibiri. Bamaze kuyateranya bakayateranya bakagabura na gatatu bakaronka amanota umwana afise, hakaba ikintu bita deliberation, abarimu, umudirecteur, umuprefet baje hamwe bakaraba iyo abotaha badakoze repêchage, kuvuga bamenye abakora repêchage n'abota gusubiramwo nabo kwirukana. Ivyo yose bamaze kubitegura, ishuri ryamaze kwitunganya ingene rigenda. Mugo ko ubushikiranganje cyo buvuga ati umuntu yatashe amanota afuta, no kuvuga yuko wewe aba yamaze kuyobekwa. Mbega usanga iryo shuri inyuma yuko baheje gukora, kubera hari n'igihe vyahora bikorwa, ugasanga bose bace bigira ishuri ryose bazorifuta. Hanyuma ikindi mwibaza yuko iyo ngingo izoja mu ngiro cyo kimwe mu mashuri yose iyo mu Burundi, kuko abayobozi koko kenshi bunya benshi bajaho kubera imigambwe, ugasanga barebeka gose umuga muri kubutegetsi cyo bavuze cyose gacagishira mu ngiro uko nyene batabanje no kuraba inkurikizi cyo akora ku ishuri. Ico gihe n'abandi bayobozi rero bavuga bati reka turabe ntiduhave dusanga turiko turafata ishuri ryacu ryose turirungike. N'ikindi gihe nk'abayobozi b'amashuri afise uburaro bavuga bati dusigaranye ibintu bike ivyo kujya vyugarira abana ko bahejiye ibibazo vya leta, reka tubarungiye muhira tuzobahamagare baje kumva amanota. Ico gihe bakaba bafise nk'indwi zibiri babaronse kugira barabe ingene, kubera ivyo kugaburira abana ku ishuri biteye ikibazo. None ico gihe hari gihe babarungitswe n'ishuri, hari gihe bagiye kubera ariko kamenyero kari gahari, mugabo gacaza ingingo ikoroka ngo abana nibatangwa nibabafute. Je nibaza ko ari ingingo nyinshi zifatwa batabanje kwiyumvira inkurikizi yazo,
nkuko nabivuze igihe usanga nk'abana ariko bari barabimenyereye mu yindi myaka iheze ugasanga baheje ikibazo ca leta baciye baritahira bakarindira ko bazogaruka bababwira amanota canke bayabona bayamanitse mbwira ukuntu bukurikana ishuri ryose uri umuyobozi ubikoze watanu sinumve ngene n'umutwe wawe ubukora Makire Nkunja uri umuvyeyi urafise abana urafise n'abandi bo mu muryango biga wewe iyo ngingo umaze kuyumva wayifashe gute ubwa mbere ntidufata iyo ngingo yonyene turabe ingingo zimaze imisi zifatwa muri uku kwezi kwa gatandatu ni ingingo zitangaje gose kandi ziteye n'ubwoba mbega habaye iki Desirageje kubisigura neza ngene bigenda mu mashuri n'amategeko agenga amashuri kenshi amategeko ko tuyazi twarabaye abanyeshuri twaraciye muri ubwo bwigisha turabizi ka abuvyeyi naho nyene hamazo kwama turavyizo ivyo Desirageje kuvuga hazokwama hari abana bahogwa intwaro mbi yico ya ministere yejejwe uburezi muti kubera iki jewe rero hanini ntagarutse kuvyo Desire ahejeje kuvuga kandi ivyo vyerekeye ingene amashuri atwagwa hari ikibazo umuntu yakwiye kwibaza kuri politique ya ministere ya education mbega ni kuki izo ngingo zifatwa mu kwezi kwa gatandatu umwaka wose iyo ministere y'uburezi irafise inzego zikomeye cyane dufate nka bijya ubugenzuzi inspection generale ya education hari aba inspecteur baraba yuko amategeko ingingo zose zikurikizwa mu mashuri yose y'igihugu none boba bagiye bararaba yuko ayo mategeko yose yagiye arakurikizwa niwo mwanya mwiza wo guhana ministere irahana iza guhana mu kwezi kwa gatandatu ku bintu itagiye irabona hagati mu mwaka rero nashaka banze turabe dusubize hanini responsabilité kuri iyo ministere kuri politique nyene idatomoye n'abayikorera n'abatwara amashuri ngira ngo batazi kenshi niho umuntu yofata ati duhagararire hanini ingingo ntizifatwe mu gihe iyo politike ya ministere itigeze ikurikizwa itigeze imenyeshwa dusanzwe tuzi yuko ayo mategeko niyo aba n'ukuri amategeko abanyeshuri bayazi abadirektere bayazi abainspecteur bayazi mwumva vyogenda gute kugira ngo dushike kuri ivyo bibazo ku bihano bibuze umwana kazoza kiwe kandi niho tuvuga yuko umwana agwa mu mporero nihajya tuvuga ngo bari victime ya politike mbi idatomoye kandi itagana kubateza imbere kuko kwiga kubuza umwana kwiga uburi kuramurengera ku burenganzira bwiwe hagwa n'amategeko mpuzamakungu n'amategeko y'igihugu rero aho rero niho hantu dutegezwa guhagarara tugahararira uburenganzira umva sino mwana gusa nabazovyara agashavu bati leta n'agashavu abavyeyi banje kwiga ego aho rero abavyeyi bohagabira bagahaguruka ico kibazo sico si ja ministere yonyene abavyeyi bavyaye banye nabo bana kuko barazi yuko abo bana bahanwa kubera imporero kubera politike mbi idatomoye n'abayikurikiza ubona yuko batazoyikurikiza kumwe hariho abazoyikurikiza uko nyene ministere yayivuze hariho abandi bazokoresha ubushinga ntahe n'amategeko y'amashuri yo bisunze n'uburenganzira bw'umwana n'amategeko hariho rero n'abandi bazobishira mu ngiro kujya nyene biri rero abo bana nta garanti na ministeri ifise ishobora kwemeza yuko vy'ukuri nivyo bihano nizi ngingo zifatwa zizokurikizwa kumwe murakoze iyumvire umuntu afashwe n'itegeko ritagiyeho ngo arimenye imbere yuko ico kintu kiba muravye ijya ngingo y'umushikiranganje yasohotse ni ico kibazo cararangiye iyumvire rero mu bisanzwe amategeko agenga ishuri umwana ategeza kuyamenya imbere yuko yinjira mu ishuri ategezwa kuba amanitse ku rugi umuyobozi akaza akayabasigurira abarimu bakongera kuyasubiramwo hanyuma ugaca wumva mu kwezi kwindwi harasohotse ingingo iza gufata umunyeshuri atigeze amenya iyo ngingo imbere yuko atangura ishuri ntiwumva ko umwana arenganye nivyo ariko afatwa n'ingingo atazi none uwatasha atari bwameye ko iyo ngingo ihari afatwa n'ihe tegeko mu bisanzwe yateza gufatwa n'itegeko bamusiguriye imbere yuko yinjira muri iryo shuri
hari iyo tegeko ryasohotse mugabo wabivuze Immaculée Hunja yuko hari amategeko amaze imisi afatwa mu ndwi iheze hari itegeko ryafashwe yuko abigeme batwajwe inda n'uwayibatwaje umwana yibatwaje umunyeshuri ayibatwaje yuko atazosubira kandi mu mashuri asanzwe ya leta mugabo bashaka kugenda mu mashuri y'imyuga n'ayandi mashuri mugabo atari amashuri ajya asanzwe ya leta. Iyo ngingo nibaza yuko nayone itegerezwa kuba yarabakoze ku mutima. Iyo ngingo yankoze ku mutima nk'umuvyeyi wari we wese cyangwa umurundi wese yavyaye afise ikibondo, umurundi wese aharanira agateka k'abana. Rero nashaka kububwira yuko abantu benshi abarundi benshi ababivuga abatabivuga bose baguye mu gahundwe, bose barababajwe n'iyo ngingo. Kubera iki? Kubera ujya afata ingingo, ujya ariko arasinya, ujya mu minisitiri ariko arasinya, hanini ikibazo cya mbere umuntu amubaza ati nyakubahwa mbega politike y'uburezi mu Burundi imeze gute? Icyo ni cya mbere. Ibyo bishika gute? Wakoze iki kugira ngo ivyo bintu ntibishobore gusika? Ni politike ya leta kugira ivyo bintu ntibisubire gushika mu mashuri. Kuko igikuru suguhana, igikuru nugukinga, nukurera, ukurera uhera kuva umwana akiri ku ishuri gushika uwo mwana ivyo amashuri vyiwe biheze. Nico gituma ubona muri politike y'igihugu y'uburezi kujya mushikiranganje nawe nyene yarezwe kuva agitangura ishuri kugira ngo ashikare heze. Rero urera ararera gushika ageze mu bigero byo kwitunga. Ikindi naco cya kabiri nuko ujya mu minisitiri afata ijya ngingo, hanini ikibazo umuntu yomubaza kandi kizwe kandi kidaharirirwa nuko afise ivyemezo bikwiye vy'ingene abo bana ntibarashira mu bigero. Abo bana n'abana bato cyane, n'abana mineur batazi bibashikira, bafatwa ku nguvu. Abafata ku nguvu ni bande? Nabakuze babashurashuza ku nguvu, ivyo bihanwa n'amategeko arabizi. Abo bana bibashikira kubera hari abarezi bazi batwaza. Abo barezi arabizi, n'abarezi bari mu nzego ziwe. Ikindi naco hariho abo bana bonyene bayuba bonyene bakabikinako, ugaca usanga babifashe ko ari ibintu bisanzwe, hanyuma bikabashikira. Muri ico gihe abo bana arazi ko ari abana batarashika mu bigero, ari abana mineur. Muri ico gihe ubahana gute? Ntubahana kuri circulaire, ubanza kuraba yuko uburenganzira bwabo bwose Uburundi, igihugu cy'u Burundi cyacu cyasinye bwubahirijwe. Nta tegeko na rimwe ariko arubahiriza, nta tegeko na rimwe ari uryubaza, abari itegeko mpuzamakungu, ari itegeko cy'igihugu cyacu. None mwumva iyo ngingo rero nico gituma tuvuga tuti nibahagarika ayo mategeko. Mbega vyo kogwa nabandi? Umurundi wese na umuvyeyi wese nujya mu minisitiri n'umuvyeyi, ivyo byose tugiye turabiterateranya. Turasavye yuko nukuri abavyeyi bo haguruka, kuko nta shuri nimwe idafise urwego rw'abavyeyi, comité de parents. Ico kibazo ni baguhaguruke gihavuge bagishikirize, hubahirizwe uburenganzira bw'umwana. Hanyuma bivyo ibibazo by'u Burundi vy'abarundi ntibibe gusa politike ya ministère cyane ibuza kazoza, yica kazoza kabana bacu. Desire Hunja avuze ati abavyeyi nibahaguruka, ariko rero ayo mategeko afatwa iyo ryafashwe muri indwi, iryafashwe mu ndwi heze, murabona yuko ari amategeko asa nuko yashavuje abantu batari bake. Mwibaza yuko bitazoteranya ubwo bushikiranganje hamwe n'abandi ufashe nk'abanyeshuri hamwe nabo bavyeyi nyene, ubwo bushikiranganje butariko burabiteranya ko nkuko Hunja bivuze, ahubwo sukwiteranya gusa ingorane zamaze kuza hagati y'ubushikiranganje, hagati y'abavyeyi, hagati y'abanyeshuri. Kuba ingingo zifatwa n'ingingo giturumbuka, ingingo zifatwa umuntu atiyumviriye inkurikizi yazo, kuko ugasanga ni ingingo zerekana yuko muri ubwo bushikiranganje abafise hari bisata two kwita
vy'inkundwa akazi ibisata vyiza n'ibindi bisata bimeze nkaho bakuburira imicafu kubera nko kuvuga ngo wahora yiga ngaha anya ngo atwaye inda ngo tuja mu ngika ngo mu myuga umva mu myuga arahatwara mugo mu myuga hafata nk'ahantu ataco hamaze murumva ko ivyo byose ari ingorane zihari umva hazogera igihe n'umwana barungitse mu myuga aca bavuga ati bandungitse mu hahandi bakuburira iyarara urumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane yuko ingorane z'ubushikiranganje n'abavyeyi nibaza yuko zimaze kuboneka kandi n'inkurikizi zizoboneka zitari nke cyane nibaza yuko rero nkuko Maître Onja bivuze hariho nta shuri itagira komite de para nta shuri itagira abayirongoye nibaza yuko ico kibazo bari bakwiye kuja hamwe kuko ubushikiranganje subwa Janvier Ndirahisha kubera ubushikiranganje nubwo Burundi burerere Burundi nico nibaza ko botora inyishu hakiri kare ivyo bibazo bariko baratera mu gihugu ariko batera mu bana bihave kwirukana umwana yamaze umwaka wose ariko ariga ngo nuko ngo yamaze imisi 2 atatonze ku ishuri umuvyeyi yamaze umwaka wose ariko ariha amafaranga y'ishuri ariko arakurikirana umwana wiwe hama yamara imisi 2 atagiye ku ishuri ngo amanota yakoreye yose ngo nifa gusa murumva yuko bizotera ikibazo ahubwo si umwaka umwe kuko no mwaka w'icenda abamaze imyaka 3 kuva imbere imyaka 9 mufasoni hunja mwavuze ngo abavyeyi nibagira ico bakoze ico kibazo bagifate mu minwe mugabo ivyo umuntu ashobora kubivuga mu bihe bisanzwe hamwe umuntu avuga ati ntibirarenga inkombe uno munsi abavyeyi musanga ishavu riniga kubera inzo ngingo zigenda zirafatwa ku munsi mwibaza yuko bishobora korohera abavyeyi kugira ngo ico kibazo n'ivyo bibazo byose babifate mu minwe ego nukuri kuko hariho ko babifata mu minwe biroroshe nkuko muhejeje kubivuga nta shuri nimwe idafise komite y'abavyeyi kandi iyo izo komite z'abavyeyi turazi ko zikora zose niyo zihamagawe zirakora cyane zigafata ingingo zikomeye zifata ingingo iyo bahamagaye bakababwira ati iyi shuri ifise ikibazo kiniki mwabavyeyi duha ivyimviro mwabavyeyi harabuze ibi abana tuzobarungikira babavyeyi harakenewe amashuri y'ukugira y'ugufasha harakenewe amahera y'ukugira ngo duhe akarusho abarimu hariho turageze ko tushiraho itubaka iki kenshi ibibazo hanini abavyeyi barahamagagwa gukemura ibibazo bikome biyerekeye ivy'ishuri keneye kugira ngo abana babo bige rero iyo ndavye ko mu gihugu cyose mu mashuri yose mu Burundi hari hizo komite jewe ndizeye ko abo bavyeyi ahagurutse umuvyeyi kujya hamagarirwa akavuga ibindi bibazo byose akavuga ati nibimudusaba ntavyo dushobora canke turabishoboye canke twobikora iki nibaza ko bafise ijambo rikomeye cyane babishikirije bigaheza hakaba amaraporo turibaza ko iyo ngingo yohinduka nukuri barafite icyo bohindura rero abavyeyi nibahaguruke ntibagire ubwoba kuko nakazoza kabana babo na kazoza k'igihugu murakoze cyane kuri izo nyishu turizeye ko muzokumvigwa dutandukire inkuru ya kabiri ijanye n'iterabwoba rigirirwa impunzi ziba mu nkambi zo muri Tanzania impunzi z'abarundi na cyane mu ikambi y'Induta Desire biramaze kugushikira ukishira mu kibanza cy'iyo mpunzi igirirwa ubwoba umunsi ku munsi kugira ngo itahe ni ibintu bibabaje kuko impunzi kugira ihunge ubwa mbere iva mu gihugu cayo igativya rifise byose ikabisigaho kubera umutekano muke babarimo uhungira mu gihugu bibaza ko uzohakura umutekano muri ico gihugu rushitsemwo ugasanga wa mutekano wawe n'ubundi nta uhari murumva yuko ari kibazo gikomeye cyane mu ikambi ya Nduta turaronka amakuru kenshi atubwira yuko abantu basohoka hanze bagahura n'ibibazo bagenda guhiga udukwi kubera inkwi batanga mu ikambi kwisinzima ntizikwiye baca guhiga udukwi hanze bagafatwa hari abantu bakomeye abantu usanga bariyo bamera nabi cyane gose izo mpunzi ugasanga impunzi hagati mu mpunzi hari abantu bigenza nkuko imbone yakore zigenza mu Burundi ugasanga bafise ibibazo byinshi cyane ugasanga mbere barabitubwira iyo turiko turaganira baduha amakuru yo mikambi aho usanga
cyane cyane nk'igihe ariko haraba kwiyamamariza ibwirizwa shingiro abavuye mu ikambi barasubira mu Burundi imyiyamamaza iheze baragaruka bagira iterabwoba bikerekana yuko izo mpunzi zidakingiwe kuko mu bisanzwe umaze kuronka uburenganzira bwo kwitwa impunzi statut de réfugié ntubu kivuye muri ico gihugu ngo usubire iwanyu yudatashe yudahungutse ariko rero bava muri Tanzania bakagenda i Burundi bava mu Burundi bakigaruka muri Tanzania mu ikambi uko bishakiye vyerekana yuko iyo kambi idacungerewe vyerekana yuko izo mpunzi zaba zidacungerewe vyerekana yuko Tanzania itari kwikora igikorwa cayo masezerano mpuzamakungu aho yubahiriza izo mpunzi hase niko yakora igikorwa cayo kuko abo bantu bamaze kubamenya bategerezwa kubabwira bati muhitamo kuba mu mpunzi canke gusubira mu gihugu cy'iwanyu kubera usubira iwanyu uba wahunze iki hanyuma bikerekana yuko muri Tanzania muri kino gihe mu bisanzwe ikizoshikira izo mpunzi ibiriko birashikira izo mpunzi byose yari kwiye kubibazwa amakungu akababaza igituma batakingira izo mpunzi kandi baremeye kuzakira mufasoni hunja mbega aha mu Rwanda mumaze kumva bo bamaze gutegwa ubwoba babwirwa ngo nibatahe mu Burundi ivyo twumva muri Tanzania cyane cyane muri kambi ya Nduta ngira ngo hanini tuvyumva hariya ariko biragoye gutahura kuko nkuko hagiye kubivuga Tanzania yarasinya amategeko mpuzamakungu akingira impunzi kandi mu ikambi haba harimwo HCR yoyo itegerezwa ku munsi kumenya yuko abantu bari muri iyo kambi vy'ukuri ari impunzi bafise statut ya refugee rero umuntu azarava mu nkamba agenda garuka ntabakiri impunzi rero aba HCR aba igihugu cya Tanzania mu gihe baba bashaka vy'ukuri gukingira izo mpunzi nukuri biroroshe byoshoboka mu gihe bakurikije ayo mategeko umbagije uti ngaha mu gihugu cy'u Rwanda aha mu gihugu cy'u Rwanda tuhamaze imyaka 3 ngira ngo ku Barundi ariko irenga ariko iki gihugu cyari gisanzwe cyakiriye hafi imyaka 200 amakambi menshi y'impunzi z'abanyekongo atanu impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo rero aha rero niho bitandukaniye iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu gikurikiza amasezerano cyasinye abari ku mpunzi ziri mu makambi abari mu mpunzi ziri no ngaha mu muji abari mu muji bobo ari mu bisagara bari abantu batugaranywe batembera muri iki gisagara mu bisagara aho baba hose abari mu mitumba kuko benshi nabo nyene bariho mu mitumba ariko y'igihugu vy'ukuri ciyemeje gukurikiza amasezerano mpuzamakungu ikingira impunzi iyo mpunzi ibiri mu misozi ibiri mu muji ibiri mu ikambi barakingirwa bikwiye nico gituma muri iki gihugu utarumva abantu bari mu makambi bahimiriza abantu gutaha ntibibaho kuko aba HCR aba leta y'u Rwanda baremeje gukurikirana no gushira mu ngiro ivyo bashikirije nico gituma mutavyumva ngaha ntavyo turumva kandi vy'ukuri impunzi ahiri hose iba mu makambi abari mu banyekongo abari mu Barundi abari mu miji aho misozi bakingiwe nk'uko umunyarwanda ngaha akingiwe ndakongere ko gatoya kubera igituma ngahanya impunzi zo mu Rwanda ziri mu makambi ni abarundi bari mu kambi imwe ni Mahama nakubwira yuko ndamaze kujyaho kenshi gukora ibiganiro mugabo kugira winjire honyene uri umumenyesha makuru ni ibintu bigoye cyane kuko urandikira umushikiranganje ukamubwira ico uzobugiye gukora no kuvuga inkuru zo karo nizihe mu nyuma ugashira ko ibikuranga karata y'akazi karata ndangampunzi nka twebwe turi impunzi ugashira ko ibintu byose hanyuma akakwemera kandi umaze gushikayo ushitse ku muryango polisi irakwakira bakagushikiriza mu minwe y'abajejwe ikambi abajejwe ikambi nabo usanga hari abandi bantu baguha bakaraba koko bimwe wavuga ari vyuye gukora naho bari umuntu muvukana ariyo ushaka guhonyora mu nzu abamo kirazira kikaziririzwa murumva ukuntu iyo kambi kingiwe ni kugira koko umutekano wabo wumve ko utekanye no kugira uwo muntu wese yinjiyeyo ntava agenda ukwegera bariyo ntava agenda gutera umutekano mu kaho hantu mugo urumva ko bitandukanye cyane gose ni kambi ya Tanzania umuntu yinjira uko ashaka gasohoka uko ashaka nkuko umengo ariko ava mu nzaja mu yindi ahubwo biranavugwa yuko iryo terabwoba rigirirwa kuri izo mpunzi aho baja ku nzu ku yindi abapolisi bababona ntihagire ico bakora mbega ivyo mu bisigura gute
ni kuvuga ko abapolisi bareka abo bantu bakinjira abandi bagasohoka uko bishakiye bagenda ni Burundi bakagaruka kandi bakabimenya. Cyambere no kuvuga abapolisi bo urumva yuko babaronse igiturire barahabwa igiturire bakareka abantu bakinjira. Icya kabiri bashobora kuba bategera na politiki y'igihugu cy'u Burundi bategera icyo abantu kiba kibajanye Burundi. Ivyo byose rero byerekana yuko ushobora kuba umuntu ashaka guhunga ko kugasanga yahungiye imvura mu muvu. Jewe mbona yuko amakunga kwiye guhaguruka agategeka Tanzania kubahiriza amasezerano akingira impunzi kuko warahunze umutekano muke. Iyo wahungiye ugasanga umutekano muke ni kuvuga yuko uwo muntu abagowe cyane gose kuko impunzi kiretse ko bifise ibindi bibazo hagiye mu bibazo by'umutekano baraburi yo bari ugasanga ubuzima bwose burahagaze ku muntu yarazi ko yituye umuntu kugira mukingire. Mu minsi heze haratashe impunzi zivuye mu kambi yitwa Kakuma yo muri Kenya aho bavuga yuko batashe ku bushaka ariko amatwi adusumira hariho ivyabaye vyatumye bataha ku nguvu bitari bike. Mumva ivyo umuntu afatiye kubiriko bibera muri Tanzania ugafatira ku vyabaye muri iyo kambi ya Kakuma, mumva ari ibintu bisanzwe kubona bibera mu bihugu vyinshi vy'aka karere? Ivyo vyose biba ari vyo gutahisha impunzi zitaha biba bivuye nk'ivyo vyabaye muri Tanzania ku bihugu bidashaka kubahiriza amategeko mpuzamakungu vyasinye akingira impunzi. Ivyo vyabaye mu ikambi yo muri Kenya, muri Kakuma ya Kenya. Mbega biba gute? Biba ku buryo bubiri. Iyo leta ya Kenya tufataniye na HCR kuko abo bantu baba bari mu ikambi ntibubahirije uburenganzira, ntibabubahirije amategeko basinye. Abo bantu bakemera abantu nk'abo baza guhimiriza impunzi ko zitaha ku nguvu. Abo bantu rero maze kwemera ko baba mu ikambi, ivyo bizoshika. Abantu binjira biyita impunzi bakaza bakorera ubundi butegetsi basaba yuko izo mpunzi zitaha. Ntibaba bari impunzi z'ukuri zifite icyo zahunze, baba bagiye gukorera uwabatumye guhimiriza impunzi ngo zitahe. Muri ico gihe iyo bamaze abo bantu bakaba ari bo batwara ikambi, akaba bafise iryo jambo muri ikambi, akaba bakoresha bafise uburenganzira bwo gutera ibwoba aba bantu. HCR atakivuga, leta ya Kenya atakivuga. Aho rero ubwo nibwo buryo bwa mbere bukomeye cyane. Iterabwoba nta muntu numwe iyo abona atwawe n'abantu atana hano ushobora kwitwara niko bigenda. Ubundi buryo bwa kabiri mbega n'ubuwe ni mu gihe HCR idaheza ngo ihe uburenganzira bafitiye itabafungurira kwicisha impunzi inzara. Bivugwa ko kwicisha impunzi inzara imfashanyo baronka igihe bataha yangana $1 rimwe ku kwezi. Urakoze. Ivyo biranditse si ibintu ngira ngo ni ibintu vyanditse mu bitabo, ni ibintu vyandikwe mu makuru, ni ibintu bizwi. Iyo impunzi yari isanzwe bayeho nabi, mu gihe bayeho mu iterabwo bitagikingiwe, mu gihe yicishijwe n'inzara irataha. Tinofuma mfiri wa. Bavuga ati no ngaha hako mfira ngaha nofira mubanje nofira mu gihugu cyacu. Rero ibintu nk'ivyo ni iyo bishitse abantu bagataha, abantu barabikomera amashi atahe abantu batashe kubera hari umutekano. Mugabo nta mutekano wo kubutashe ku nguvu, ubugira uti ha gupfira ngaha nzopfira i Burundi. Ugaca usanga rero muri ico gihe niyo batashe hanini hari ikibazo gihora gica kiba, mbega iyo bashitse bakigwa gute? Aho rero naho nyene usanga uvuye habi, uvuye mu iterabwo ugataha ugashikira ugasanga noneho ushikiye no mu gihugu cyanyu ugasize noneho kubaho nabi no kubaho kandi no mwiterabwo no gufatwa nabi. Nazamfashanyo hari naho utazironka. Ari nabavuga yuko nuzeye bashitse mu Burundi yuko banicwa no kwica. Desire None Frank kugira ngo duheraheze twaravuganye izo mpunzi zo muri Kenya, twaravuganye baraduhaye amakuru, baratubwira yuko mu bisanzwe naho bavuga ko batashe kugushaka hariho benshi batashe ku nguvu. Uca wiyumvira uti mbega abo bantu bari bagiye barungitswe na leta aho hantu muri iyo kambi kugira batuma abantu bataha, umuntu agataha ku nguvu vyongeye ko niyo nzara bafise kubera ari bavuga ati nta sida hamba reka ngwi wacu. Bashitse mu Burundi, Uburundi bukabuzi ko abantu batashe ku nguvu kubera babandi babarungikira. Iyo bashitse umva bakigwa gute? Bakigwa nk'abantu badatashe kugushaka ahubwo batashe kubera inguvu leta yashizemo kugira yerekane ko mu Burundi byose bifashe neza n'impunzi ziko ziratahuka. Ivyo rero ni ibintu bakoresha, leta ikabikoresha kugira yerekane ko imeze neza, mugabo abantu bashitseyo
nibaza yuko bahura n'ibibazo gusumba kuko turafise amakuru menshi arabataje abo muri Tanzania bishwe bageze mu Burundi arabataha bashika mu Burundi bakabona iterabwo bari bagasubira guhunga vyerekana yuko rero ivyo Burundi ko rakora kugira bwereka abantu amakungu ko biko baracura impunzi no kwerekana yuko vyose bigenda neza ariko amakuru dubwirwa n'izo mpunzi ari uko ahubwo n'umutekano n'unyene umutekano kiri mubi hataragira ko impunzi zitaka kuko ico zahunze kiba kitarahera. Aha niho duheraheje iki kiganiro kigira ica 38 ca Club de la Presse. Nkaba nshimiye bimwe biva ku mutima abatumire Maître Hunja Immaculée mwakoze cyane. Namwe murakoze. Desire Hatungimana wakoze gusubira kandi kutwitaba. Murakoze Frank. Nkaba nshimiye abari mu buhinga bw'ivyuma bose hama namwe nkabaha ikaze mu kiganiro kizokurikira mu ndwi iza murakoze.